kuri mu gihugu cy'u Burundi kurarenze urugero ngo gushika naho mbere bitandukira ihinguriro ry'impuzu ya Free Textile aho ngo abanywanyi b'umugambwe SNL babasabye ko babakorera impuzu bazambara mu gihe bazoba bahimbaza imyaka 4 bemerewe gukora ku mugaragaro maze iryo hinguriro ngo riranka kuzibahingurira. Aha rero umukuru w'umugambwe SNL Agatongwasa akifuza yuko ababijejwe bokora ibishoboka kugira ngo gukumirana kugabanuke mu gihugu cy'u Burundi kuko ngo ari kimwe mu byamye bitera induru muri kino gihugu. Rero akaba abishikirije mu gihe bari baramutse bahimbaza imyaka 4 iheze bakorera ku mugaragaro. Nagira mbere kuri akana abarundi kugira dutera imbere biracatugoye mugihugu. Leta y'u Burundi yarashinze yuko ihinguriro rya Free Textile rigira igiharira isoko y'ibitenge mu Burundi. Ntabwo ari n'ahandi birakorwa. Mugabo ikintu gitangaje twagiye muri Free Textile tuti amafaranga aya izabindi ngiyi dufise urubanza dukorera igitenge tuzokwambara abanyakurunga barene amafaranga barakira. Mugabo kagatima k'abarundi baturutse ntamenya niba shitani yabagendeye niba byagenze gute baratuzungurutsa mama irangikana kandi hari bizoshikira ikindi twese twakabiri twarindiya imera n'ibyo batubwira ngo ibishoboka mutako kuburuka mbere ibishoboka kurakubwira ntabwo bazumira. Hanyuma rero twekazifasha n'amaboko baje ikwezi tuzorengira urubanza rw'iteka atagahuzu gashasha twambara rero ntituzambara muri kona nayo twambara agahuzu gashasha kuko ikibone ananibeza twambara gashasha tuzireka turara ko tuzogerageza muri ubu banyi abafite amahirwe erega ya mafaranga twari kwa Free Textile yega barakaho kuyadusubiza bagiye kuyatanga itariki 17 urubanza rwari kuba itariki 19 kuko kandi n'igimere bakigora twaciye twibora ku nshuti n'abanyenzi tuzirabona urubanza ndi bose yaje tubara hanyuma barakunda sizabasiburira aho hanze aho barareba ko bitorera reka rero wize we wabeyeti dokimana so ayo ndifuka uri nawe sasa kuvuga ko ubutegetsi arataha bamwibaza kombo zadandazwa sinzi n'ibyo bitandukanye mu zitiye mu gishiye zadandazwa ubebere n'ikije kwa kanite ibyo mu Rwanda kombo ikintu cyo mu Rwanda tutikurabeisha ari mu duce yose turasaba kwiba tuyigurane mugabe igitenge cya SNL ane ho ndabazi byukuri niba abantu dufise akenge mu mutwe tuba gushaka guteza imbere igihugu cyacu turashobora kubirena n'amafaranga y'ubundi Burundi. None burya abasenere tuvuga tunyatwe nta gitenge gikorera Free Textile zosubira kugura magabe ntabwo twongera magabe bimenye ikintu kimwe amafaranga senere dukoresha sari wacu n'amafaranga y'igihugu asa n'ayandi bose akoresha. Sasa ni ujinga wewe niba uri kuradandaza
nturabe umukiriya aje ngo ninde, kuko imyemerere yawe n'umukiriya ni amafaranga amuha n'ibidandazwa umuha hajyanisha imyanya, kuko bataje byo kumarira iki bitabagukiye muri zo byo kumarira iki bagabo nta kundi iyo tubasiye kuja idwara tuzongera nimba abanyepolitiki mu Burundi abari ku butegetsi n'abaharanira kuja ku butegetsi dufise ibyifuzo byiza ku gihugu cyacu, mu bintu biza kuvavanura navyo icambere niyo ngendo y'ivangura, iyo ngendo yo kugumiyana ntabishikana kiretse kujyanisha abantu mu ngorane gusa. Icyo twamenya kandi nuko atanganje ihoraho kiretse ima yonyene y'Imana asigaye mwanadamu teka umutwe gute, gira ibiharuro bimeze gute, koresha ubuhinga bungana gute, impossible. Ndavuga simbura rero impanuro gusa ntanga, ushatse urazakira, ushatse urazisuzugura, mugabo ntuzuvuge ngo naragutereranye gusa ndakubwira nuko rimwe na rimwe umuntu avuga agacaza amajambo ye we mama ngo ibipinga binini kubera rero iki kibazo cy'ikumira n'ingaruka mbi zacu. Iri sabukuru twarishize ku kivugo kigira kiti nyamugayo ubumwe nyabwo n'urukundo niryo mushinge w'Uburundi bwa bose. Duharanire iterambere ridakumira no kubahiriza itunga rusange. Icyo nicyo kivugo cyane sabukuru. Akamo rero sakwiye nyambaye gusa, akamo tugatera n'abandi bose duhereye cyane cyane ku batware, kuko umwe yo mukuru ugakwira igihugu cyose. Ninde mu rudatonguruka abonye amajambo meza twumvana abategetsi bakuru b'igihugu cyacu bayashize mu ngiro, intwaro y'igihugu igasabikanywa hagati yabo n'abandi barundi cyane cyane uhereye ku munyamugayo. Hari utogereze ninde atoshima mu gihe bodutunga bagafata ingingo zotuma ibiciro aho kubandanya biduga bwambi byururuka, abarundi tugashobora gusohoka mu bukene aho kubandanya tugucokeramo. Arabitoshimagaye iyo wumva niyatobakeza mu gihe wokora ku buryo ibyo biboneka ku bituro binesherezwaho, gutyo byari ibyo byo kwiyuruza n'ibindi byagazwa bikamanuka ku neza y'ibiyuruza n'abaguzi muri rusange. Hari utoshima abonye amahera makungu araboneka n'udandaza rwayo akamuka igifungu, kuko ntibyumvikana ingene banki ya Repubulika y'u Burundi ishinga igiciro abayavunja bakavunja umurengera bakwiyubikira umurengera, wewe muguzi ukavunika kabiri, kuko abayaronka azimvye bagenda bakarangura ibyagazwa bidahinguye neza bikaza bizimvye kandi bitamara na kabiri.
none yakoze ku buryo amafaranga by'ukuri aboneka. Hari utodushima, hari utokenguruka. Ninde atohimbagwa mu gihe botunganya neza igisata c'ubutare n'amabuye y'agaciro? Umwe mu batumire yaje ava mu gihugu ca Tanzania mu mugambwe utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi muri Tanzania, yahavuye rero yemerera abanywanyi b'umugambwe SNL ko mu gihe cyose bazoba bakeneye gukoresha imyambaro bazambara bariko bakora amasabukuru yabo ko ngo bazoyatumako mu gihugu ca Tanzania maze akazobashikira atangorane n'imwe yabaye. Sisi ACT Wazalendo tuko tayari kushirikiana na nyinyi wakati wote, na Mheshimiwa Rais Gwasa, wakati mwingine hawa jamaa wakikunyima hivyo vitenge, rudi tena Tanzania, tutakupa vitenge. Bani nakuda barudi ametoa bapeli bangama bangakakaye.